Imana yaguhaye ikintu abandi bakeneye. Naho kwidogera Imana. Nari ntaco mfise, ufise vyinshi. Turi umushomeri, urafise vyinshi vyo gukora. Turi imburakimazi, loin de ça. Mw'izina rya Yesu. Namba waravyibwiye, waribeshe. Bakaba barakubwiye, barakubeshe. Don't accept it. Uratunzi bro and sister. Ushobora kuba utavyumvise neza. Ur'Umutunzi. Say amen. Ibitandukanye n'ivyo n'amakuru y'umwansi Satani sekibi, sebinyoma, akwereka kuri umukene, ko ataco ufise, ko ataco uri mu bandi, kuko we icamuzanye no kwiba, kwica no gutikiza. Kuko tubibona mu ijambo ry'Imana muri Yohana 10:10a. Havuga ngo igisuma n'ikizanywa n'ikindi atari kwiba no kwica no gutikiza. Tugeze ngaha. Urakeneye kumenya Kristo ku giti cawe. Ukamugendana mu vyawe, akaba ari waganza, kuko ahari haba umuco, haba gushira ubwoba, haba kutizera ibinyoma vya Satani, haba kugira intumbero y'ubuzima, haba gukira ukutiyemera, ukutamenya ubutunzi ufise, harimo na vya bikorwa vyiza yaguteguriye kera ngo bigenderemwo. Dusanga mu gitabo c'Abanyefeso 2:10 havuga ngo kuko turi biremwa vyayo, twaremewe muri Kristo Yesu ngo dukore ibikorwa vyiza, ivy'Imana ateguye kera ngo tubigenderemwo. Kristo yaje ngo abamwizeye bose bagira ubuzima busesekaye, donc buri benefique no kubandi. Ufise ubutunzi budasanzwe, ushobora kuba udafise amafaranga, ntufise imodoka, ntufise inzu, ntufise amatongo, ntufise ibitungo, ntufise ama business, ntufise umuryango, kuko ari vyo benshi babona ubuze ubutunzi. Ariko ubuzima ufise burabiruta, kuko ivyo vyose bigira insiguro n'akamaro ko afise ubuzima. Shima kugihema, shima ko ivy'Imana ikubikiye ari ivy'igiciro gikomeye kuruta ivyo ufise ubu. Umuntu wese Imana yamuremanye ububasha bwo kurema no kwita izina buri kintu, nkuko Imana yaremye Adamu ikamuha ubwo burenganzira bwo kwita izina ibiremwa byose Imana yaremye. Rema ivyo ushaka, ubukene ufise nubwo utabona ubutunzi Imana yaguhaye, kuko ubukene bwa mbere no gukena kumenya neza ivyo ufise. Ariko umugambi w'Imana ku buzima bwawe no kugira ubeho umerewe neza, ufise ico umariye abawe n'abandi. Wobimenya, wobibona, wohinduka, ugahindura inyifato, ingendo, ingeso, imvugo, wokira kwidodomba, inzigo, ishari n'urwango. Umwanya wawe ushira mu bitagira ikimazi, wofata ukita ku buzima bwawe bw'imyiyumvirire, ugashira inguvu mu guhindura ukuntu wobona ivyiza gusa muri situation yose ucamwo, ukita kwiga ibintu bishasha bifitiye akamaro wewe, abawe n'igihugu, n'ibindi vyinshi byo kugirira akamaro gusumba byo bavyiza. Yes, Ur'Umutunzi sana, wotungisha benshi. Imana iguhishurira birenze ivyo wumvise. See you guys, nizera ko wungutse ikintu. Uradisukiye yawe ni commentaire, like na partage ku bantu bawe. Imana ibahezagire cyane.